Igitsindo ciza cyane, pasi nziza cyane kuva kwa Ferran Torres, rekura pasi hari arondera Pierre-Emerick Aubameyang umunyagabo, hano neza cyane, reba uburyo umunyezamu ahagaze hano, rekuriramwo pasi y'umuriro. Tsindo kimwe hano cha FC Barcelona, tsindo kimwe hano cha FC Barcelona. Bakanze tubaha tunabaramutsa abakunzi ba Sunny Stars TV ndazikorera mu muri besh cyane kabisa, mwama mukurikiranira hagufi ibiganiro tugenda tubategurira, abatari bakero mukagenda mudusaba abacanke bariya kugira ngo dushobore kubaganiriza gutyo babande mwahora mwuma mutahora mubona muce mubabona. No musore turi kumwe no musore atagase, no musore nibaza yuko kabisa abantu benshi cyane abakunzi b'umupira w'amaguru mushobora kuba muzi ariko mutari bwabona. Abatari bakero murashobora kuba muri baza tubega bakina muri ekipi, ntabwo ari umukinyi w'umupira w'amaguru ariko turisiye ndazi neza cyane yuko abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusangi mu muzi. Reka manze ndamuhe ikaze. Umeze neza bro? Meze neza cyane gose. Reka ndagufashe mikro kuko wewe uri umuntu mukuru. Ntamvo nimwe yo kukugora. Ndagufasha mikro ntari. Murakoze cyane. Meze neza cyane gose. Ego umenyere ufatira mikro abandi ndazi niyo mpamvu byari bikugoye gato. Ndakunze kubikora kuko nivyo bikorwa tuba turimwo turiko turakora, ariko muri kano kanya reka nanje mbe boss. Umusuri boss. Yitwa Eric Joshua. Ariko peut-être ko hari n'ayandi mazina abatari bake bashobora kuba baramuhaye cyane nawe yarihaye canke abavyeyi. Reka tugwa kaje widondore neza. Murakoze cyane, nitwa Eric Joshua nkuko bariko baravyumva, ariko abavyeyi ubwanje banyise Irakoze Eric. Hahava rero haraza vya bindi ngo tuzina tw'ubuhizi, hiyongera Kayanda gera kuri abiri hajako Joshua. Joshua rero abatari ko barabitahura ni Yosuwa mu Kirundi, mu Congereza Joshua, mu Gifaransa Josue. Voilà, nibaze yuko mwamwumvise. So asanzwe rero ari umuntu nyene ari celebre cyane bivanye n'akazi akora, ari nako kandi agiye kutubwira. Benshi baramenyereye kuri ajya amazina atatu navuze, Irakoze Eric Joshua. Hari kandi kazina benshi banzi ku izina rya Kizigenza, bivanye n'uko ari akazina natoranye ngeze mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Umwuga ndiko ndamaramwo imyaka ishika kuri 5. Umwuga ndanakunda cyane, aho ninjiye mu mwuga ndanatorana igisata kijanye no kumenyesha amakuru y'inkino. Muri kano kanya rero ndumumenyesha amakuru w'inkino kuri radio Buja FM ikorera Igitega. Voilà, nibaze ko mwavyumvise, nibaze ko kandi munamuzi muranamumenyereye, ariko arahatwika kabisa hahi. Eri, kugira ngo wumve yuko woja mu mwuga wo kumenyesha amakuru, kuko je umwuga wo kumenyesha amakuru ndafata ni nk'impano, si umwuga nkuko umuntu avuga ati rekejo canke hirya yejo mvyuke nyonga ikinga ngende nigikinga hamanje mwibarabara ndari nyonge nca mahera canke nigimoto canke nyonga imodoka. Umwuga wo kumenyesha amakuru ni impano yo kumenyesha amakuru watanguye kwiyumvamwo ryari? Impano yo kumenyesha amakuru natanguye kuyiyumvamwo nkiri mu mashure mato ari abita muri primaire, aho rero nagize iyo ndoto cyane, nkama nari umuntu akunda kumviriza radio cyane ijoro n'umurango, ku buryo wasanga ndi no kuragira canke hajya abavyeyi bagutuma gukora udukorwa utunutu, iradio yaba iri ku gutwi umwanya wose, yabiri ruhande yanje naba ndi kuragira no mwijoro ndyamye, ku rugero rw'uko nasanga nka mama ari karambaza ati iradio mbega wibagiye kuyizimya, mugabo ntiyarazi ko ari byo bindimwo. Sinumva radio yoreka kuvuga umwanya uri wose, narakunda ibiganiro bitandukanye ku radio atandukanye yose, yaba yo mu gihugu ngaha cacu ndetse no hanze y'igihugu.
voilà abamenyesha makuru b'inkino rero akantu tubazi ko nyene ukunda gusanga umengo barabaciye akantu mu muhogo ukavuga ngo yewe kariya kantu watanguye kumva ko gashoboye peut-être ko wagize exercice kame mutaraja no muri no mwuga wawe ati genda gasubiremo niyo mumenyesha makuru akagira neza cyane uvuga ati uwo muntu kabisa arandenze. Novuga narakunze kumviriza amaradiyo yo mu Rwanda, amaradiyo mu Rwanda bamenyesha makuru baho, nabamenyesha makuru mu bijanye n'inkino bamaze kuba begera imbere bageze ku rundi rugero ubona ko bavyitwararitse cyane. Narakunze kuba ndabumviriza ariko kandi hari mumenyesha makuru wo mu Burundi yitwa Eri Haragakiza ari ya Ingozi nkitangura kuvuga match ya mbere niwe novuga bavuga ngo niwe yanforomye niwe yanyeretse uburyo babikora kubera ndibuka ntangura gutangaza match ya mbere hari ku match intamba zari zirose uburenganzira bwo kuja gukina igikombe ca Afrika ubwa mbere umunsi bari bitiriye ngo intamba day nja kuri stade Intwari nakorera iradio iri Ngozi yitwa Ntumbero FM rero baranyizera bivanye n'ibiganiro niko ndakoraho vy'inkino baranyizera nze gutangaza match ryari rya mbere hanyuma rero nca ndamurondera uwo Eri Haragakiza yakorera insamirizi buntu ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi iri Ngozi arangamburukira arambwira vyose arambwira bimeze gutya uraza tumanukane nzokwereka ngene bimeze hama ndavuga match yose maze gushika Ingozi nsubiye ku Gasago mu rugo umuyobozi w'insamirizi ndibuka ko yampamagaye ahantu arangurira akantu arambwira ati ibintu abantu bariko baravuga byabaye niwe wabikoze byagenze gute ko bwari ubwa mbere ntangaje match gutyo rero mbandanya niyo karriere ndumva abantu ko babikunze mbandanya n'amakuru y'inkino mpava rero ndimuka mva Ingozi nza ino muhira Igitega ariho nsanzwe mvuka mu ntara ya Gitega. Nubwo wahatwitse ariko nibaza ko ari rya mbere harabayemwe aga challenge akantu kakubaye ko tazibagira uvuga ati umunsi wa mbere ntangaza match aka kantu kabisa. Umunsi wa mbere ntangaza match nuko ikintu ca mbere cangoye kwari kujya kuntu genda ukurikiranya abakinyi ku mwanya ukamenya abakinyi nubwo bari bambwiye bikenya ariko cyaragerageje kuncanga gato mugabo ko namaze igihe vyagiye biraza kindi naco biriya byo kuvuga igora umwanya munini byarangoye cyane ku buryo utugozi twijwi tugira ikibazo tubanza turacika haruma hari mu muhogo byo byose biri mu bintu byangoye ndavuga ati none ko numva bari babikora neza bakabikora mu buryo nanje gute mugabo nkavyiyumvamwe bibiragira nkavuga ati ko biri kose nzobandanya nkora kandi bizoza ntivyansabye umwanya munini byarakunze. Ubu ushobora kukavuga umwanya ungana gute igitsindo kirinjiye karekana ngo gonye ukabandanya uwakavuga nk'umunota wose canke n'amasegonda make ashobora gushika nk'amasegonda 45 45 secondes kubera ko ndamaze kuba yego bikagenda neza uhatwike ngaho rero twagiye igitsindo cyiza cyane pasi nziza cyane kuva kwa Ferran Torres rekura pasi hari arondera Pierre-Emerick Aubameyang umunyagabo hano neza cyane reba uburyo umunyezamu ahagaze hano rekuriramwo pasi y'umuriro tsindo kimwe hano cya FC Barcelona yabandanya wanime match nk'umunota nk'umwe basi ko giye kundusha Katarano hagati mu kibuga neza cyane iracari FC Barcelona tereka hagati mu kibuga hano rondera uitwa Sergio Busquets aria neza cyane Katarana ku ruhande rekura pasi aria neza n'uitwa Gerard Piqué hano Piqué ku ruhande rw'inyuma ari atanga pasi neza cyane hano arabu buryo ari bubigenza hari atanga pasi arondera Gavi imbere neza cyane attention mbere izamu yerere hano byari bikomeye amaso kurekera kabisa no wakuye amaso hari akureka ugumako ugumako kuko usamaye hari no kuntu tuza gufyinata babandi baba batuderanje turi no mu match muri telefone
usanga ugiye guhindukira ugasanga kirindiye cyashitsemo abantu hariya mani baba bari kuri ekra uza kuyisanga uriko urababesha kandi bakubona kumubesha batakubona mugabo mbeshi baba bari kuri ekra bariko barakubona nuko hama neze ko mwabibonye ukuntu bavyifasha aka kantu nako ndanze ko mwari mugashaka utimbe hariya bari muri eti imeze gute ariko avuga mate ijisho urugwe no kubita urugohe nta gukubita kuko usamaye urumva n'amakosa kandi ntibiri ngombwa ko tuba tugomba gukora amakosa rero nibaza yuko ijisho bari kuri ekra byose ndetse no mu mashini gato kuko birasabwa hariho publicité z'abantu hari ibyo tuba tugomba kumenyekanisha biciye muri iyo myanya n'ibindi bigiye bitandukanye ariko hanini ijisho riguma kuri ekra. Eri umaze gukora kwinjira muri no mwuga no kuvuga mu gisata cyo kumenyesha amakora mu bisata bitandukanye ari gisata cy'imyidagaduro ari na curi mwo gatoyi kuko kica kigenda kigafatana n'ibintu by'imiziki n'iki aha rero n'ibindi bisata by'amagara y'abantu n'iki kubera ko wahisemwo kumenyesha amakuru y'inkino. Ubwa mbere nkitangura kuja muri uno mwuga narakoze mu madomine yose mu makuru y'inkino haba ku ruhande rw'ibiganiro ndetse animation ndakora no mu gisata cyo kumenyesha amakuru redaction ariko rero iradio natanguye gukorera ko kubera bari bakenye cyane mumenyesha amakuru w'inkino narumva yuko ivy'inkino ndabimenyereye nakuze ndabimenyereye kinya umupira nkiri muto narumva ndabikunze cyane imigwi ndayizi mpava ndavuga ati reka iki gisata ko gikenye uco kipareka ndagifate bihava reme bigenda gutyo bitangura gutyo nsanga nisanze ivyo nkoze bishimwa n'abantu cyambandaniriza ngaho na cyane cyane ko muri kino gihe ari gisata gikunzwe n'abatari bake nk'ibice 80%. Uretse agafaranga umwuga wo kumenyesha amakuru ikindi kintu guha uvuga ati kabisa n'umwuga uri noble nko bakunda kubivuga ni nk'ibiki uretse kuronka agafaranga icyo cyo ni cyambere ariko izi 6 aba journaliste tugira ugasanga afise 6 aho giye hose ubu kugeza aho ngiye hose ntarangiyemwo bumvise Eric Joshua baramenya ati uwo ni naka kuri ya kuntu kuja mu ikomine runaka usanga ariko barabaza ujya ni wanaka navyo biraguha izindi ntege ugasanga wabaye bakunze kuvyita ngo icyamamare ako nako karafasha mu buzima bw'umuntu tubayemwo ngaha Voilà nuko man ibibazo biranamperanye aya biragoye kubaza umuntu yamabaza abandi sha ufite complex uvuga ati aha ndakasurana mubaze ikibazo cy'ubugugu biba bigoye ariko nibaza yuko birahari kandi byinshi tuzokorana ibitari bike mu gihe muzoba hari icyo mwifuje kumbaza cyangwa ko twoganirako naho toba domaine ya sport byose tuba tuhari kugira bigende neza. Voilà nuko nibaza yuko abatari bake muri ko muradukurikira mwamaze kudutahura neza cyane kabisa. Reka Eric Joshua tumushimire nibaze ko yahatwitse mwavyumvise ara kantu bashaka kubona ukuntu uvuga kajya kantu umeze kajya kantu sha babibonye ni kuri yanyene kwasama uri kuraca kanoti mwavyumvise uri kwaca gafaranga mwe wese bafise ngene abikora ni kuri yanyene dusanzwe tubikora Bara nibaze ko rero mwadutahuye mwana twumvise cyane 5/5 Eric Joshua turamushimiye nshimire mwese mwariko muradukurikira ariko byo mwihariko reka nshimire wewe wamaze kwibuka gufyonda subscribe kuko bizogutuma ibiganiro zigenda turakora bigushikira 5/5 umwanya wari wose ariko kandi rero nawe nimba utarabikora tugenda ubikoze niko kajyo reka tubabwire ati kudo chapeau na gahwana.